bwirira uwo mugenzi wawe uti dukore hakibona, dukore hakibona. Asubira umumbwirira uti bugira bwire. Haleluya. Iri jambo tugomba gusangira uyu munsi ni ijambo vy'ukuri numvise ryagarutse rifise inkomezi muri jewe, ryaje narigeze kuritanga mu mezi aheze ndi mu Birigi, ariko numva iyi minsi rigarutse rifise inkomezi, numva na cane cane mu buryo bwa alerte, nkumva yuko iri jambo koko vy'ukuri ritaje gusa ku buzima bw'iwanje, kuko ndafise ivy'iwanje nakiriye, ariko mugabo kandi iri jambo rije ku buryo bw'ishengero. Rero ndashaka ngo uyu mwanya dufise ni mutoyi, umuntu ntiyovuga vyose, ariko mugabo ivyo Imana idushoboza kuganira uyu munsi, ndashaka ngo wugurure umutima wawe, bicika ivy'iwawe, kuko hari igihe tuza hano muri kino kibanza, iyo tuje ugasanga ibintu byose bariko baratubwira dushaka kubitumbereza ku bandi, tugashaka kuvuga ngo ngo ibintu kiraba naka, ariko mugabo ntitubitumbereze ku buzima bw'iwacu. Rero uyu munsi nshaka kugutumirira muri uyu mwanya mutoyi dufise, nukuri ugurura umutima wawe, hanyuma wumve ico Mpwemu Yera agiye kukubwira. Vy'ukuri hari abantu Mpwemu Yera agiye kuvugisha ku buzima bwabo, bamwe bari bicaye bari muri afere zabo, bamwe bari bicaye batazi vy'ukuri yuko Imana hari igikorwa bitezeko, ariko mugabo kandi hariho abandi iri jambo rigiye kubwira rihagaze ku byo yababwiye. Numvise ndongowe kuvuga ngo iyi minsi 40 twabayemwo hari ibintu byinshi Imana yagiye irabwira abantu, hari ibintu byinshi Imana yagiye iravuga ku buzima bwabo, kandi vy'ukuri byari ibintu bahaguruka bagakora, kuko vyaje nko guhaguruka. Hari ibintu byinshi Imana yavuze kugira mushobore guhaguruka, ariko mugabo bamwe baraciyumvira, bakiyumvira bibaza ngo baracasigaranye umwanya. Ariko kandi hariho n'abandi ngaha muri kino kibanza bafise ivyo bamaze kuba Imana yarababwiye, bariko barabikora, bariko barabigenderamwo. Rero aka n'akandi karyo numvise yuko Imana igire isubira ibaha izindi nkomezi. Uyu mwaka wa 2025 azoba ari umwaka udasanzwe wo gufata uyundi muvuduko, atagutakaza umwanya na mutoyi, ariko mugabo tugakora igikorwa c'Imana, tugakora ic'Imana yavuze ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Rero ndagiye guhagarara kuri aya majambo. Murabona iki gicapo baduhaye imbere yacu, turabona umugabo ameze nk'uhagarika isaha, uyu muntu vy'ukuri yumva yacerewe, yumva igikorwa yahamagariwe gukora, yumva agiye kugikora bwije, hanyuma aza kumera nk'uhagarika isaha, ahagarika umwanya kubera umwanya wari wamaze kumujana. Rero ngiye kuvuga cyane mu mutima wawe, ngiye kuvuga muri iri jambo, muri uyu mutima wiyoroheje, kugira twese dushobore gutahurana. Yesu ashimwe. Yohana igice c'9 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'7 baratubwira ngo ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati mwigisha, ninde yakoze icaha, nuyo canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura ati uyu ntiyakoze icaha, kandi si abavyeyi biwe, ariko no kugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Umurongo wa 4, twebwe dukwiye gukora ibikorwa vy'uwantumye hakibona, buhava bwira atawugishobora gukora. Nkiri mw'isi ndi umuco w'isi.
avuze ivyo acira amate hasi, avurungisha amate utwondo, araheza amusiga utwo twondo ku maso, aramubarira ati genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka abona. Haleluya. Aya niyo majambo tugiye guhagararako na cane cane mu nyamukuru. Iki gisomwa benshi barakizi. Yesu yari karagenda atembera ari kumwe n'abigishwa biwe, hanyuma ku nzira ziwe murabizi yuko haba hari abana bariya bari ku nzira ahaca, kuko nyene murabizi na twebwe iyo turiko turatembera mu mabarabara hose turabona ibibazo hirya no hino. Ariko mugabo bageze imbere y'iyo mpumyi, abigishwa batangura rero kumubaza, baca baramuhagarika, baramubaza ati mbega Yesu, mbega nuyu yakoze icaha canke n'abavyeyi biwe? Yesu ashimwe cane. Baramubaza ico kibazo, ariko mugabo Yesu araza arabishura ati nonse uyu kandi se abavyeyi biwe bacumuye, ariko mugabo ngo ndi kugira ngo ibikorwa vy'Imana ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Yesu ashimwe cane. Kera mu mico y'Abaheburayo, ababigishwa ikibazo bamubajije, mu bisanzwe umuntu iyo yagize ikibazo akagwara nk'ivyo bigwara nyene vyo guhuma vy'imibembe, kera muri iyo mico yabo babifatanya n'igikorwa kibi gishobora kuba cakoretse kuri uyo muntu, kumbure yakoze icaha, kumbure yagize ibi, canke bakagifatanya n'ivyo abavyeyi biwe bashobora kuba baragize. Hanyuma rero Yesu arababwira ati no, si ibi kandi si biriya, si uyu yacumuye ariko kandi si abavyeyi. Ariko mugabo igitangaje aje kubishura, Yesu acaza kuri iyi verse umurongo wa 4, aca ahindukiza ivyo barimwo, ahindukiza ikiganiro barimwo. Ni nk'uko umenga nyene agiye mu bindi, ariko mugabo aca atangura kuvuga ibijanye n'igikorwa Yesu yatumwe ku isi, ariko mugabo agifatanya n'umwanya. Naha rero yari karababwira ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwadutumye hakibona, kubera ngo bugira bwire. Mu yandi majambo ni nk'uko yari karababwira ati mwebwe mwantu mwamwe, ibi bibazo muriko muratakaza mumbaza mutakaza umwanya, erega ibi sivyo bikenewe, kubera twebwe umwitwarariko wacu nuwo gukora igikorwa data yadutumye. Kubera iki? Kubera ubu harabona, ariko mugabo bugira bwire. Birashoboka mu rugendo tuba turiko turagendana n'Imana, birashoboka yuko dushobora gutakaza umwanya mu bidakenewe. Haleluya. Ni nk'uko Yesu yari karababwira ngo ivyo muriko murambaza si ivyo vyo kumbaza muri uno mwanya, kuko ivyo ntibikenewe, ariko mugabo twebwe dukwiye gukora igikorwa c'uwadutumye hakibona. Haleluya, hakibona. Acarabakangura ababwira ngo erega nimwibaze ko hazoguma habona, hari igihe bugiye kwira, bugiye kwira, bugiye kwira. Ni muri uyu mutima rero ngiye kubwira ishengero, ngiye kubwira mwebwe muri hano uyu munsi muriko muranyumva, n'abandi bashobora kuba bariko barankurikirana ku buhinga bwa none. Tugiye rero guhagarara kuri uyu murongo wa 4, kuko inyuma tuca tubona Yesu amuhumura. Ni ukuvuga ca gikorwa c'uwamutumye, ca data yamutumye aragikoze. Ariko mugabo njewe nshaka turabe uyu murongo ugira 4, kuko niwo wampamagaye cane. Haleluya. Aya majambo ugiye kuraba ingene Yesu yayavuze mu ntango, yavuze ngo twebwe dukwiye, il faut. Mu gifaransa niko bavuga il faut, il faut. Haleluya, il faut. Muri indi version ya Semeur mu gifaransa baratubwira ngo il nous faut. Iri jambo igihe mu meya PowerPoint, iri jambo ngo dukwiye
dukwiye. Mu yandi majambo ni nk'uko yari karabahamagarira babwira ngo umviriza, hariho ivyankenegwa, hariho ivyihutirwa, hariho urgence, hariho umwitwarariko wundi usumba ukumbaza ivyo bibazo vy'uwacumuye n'udacumuye. Hariho umwitwarariko, hariho ivyo twebwe dukwiye gushingwa kw'amaso. Haleluya. Genda bandanya unkurikirane wewe uri inyuma hariya. Ndashaka ko tujanana no munsi nyene twige, sivyo? Amen. Rero barakoresheje, Yesu yakoresheje iri jambo kugira abalerte ababwira bati hewe ivyo bibazo yaco mutakaza umwanya mubimbaza. Oya, hariho urgence, hariho ibikorwa Uhoraho yaduhamagariye gukora. Ivyo rero nivyo dukwiye kudatakaza, nivyo dukwiye gutakazamo umwanya, nivyo dukwiriye gushiramwo umwitwarariko, kubera ivyo nivyo yadutumye. Ibisigaye bireke, ariko mugabo wewe mwebwe ndabahamagariye gushira amaso kuco nabahamagariye. Yesu ashimwe cyane. Rero iri jambo ni ukuvuga rije ritwereka ingene ari necessite, ni vyankenegwa. Haleluya, ni vyankenegwa, ni gikorwa Data arashaka yuko ugishiramwo umwitwarariko. Arakeneye yuko wamuvyiyumvirako, arakeneye yuko udatakaza umwanya. Nkuko nabivuze, birashoboka muri runo rugendo yuko dutakaza umwanya mu bidakenewe. Haleluya. Birashoboka ko dutakaza umwanya mu bidakenewe. Birashoboka yuko ibidutwara umwanya atari vyo Data yashize mu mitima yacu, ari vyo ariko araduhamagarira gukora. Birashoboka yuko ndiko ndatakaza umwanya wanje, imyaka ikarangira, ariko mugabo nariko ndakora ico Data yampamagariye. Haleluya. Yesu rero aje ni nk'uko abahindukije, ni nk'uko abakubisaga agakofe gatoyi ko kubahindukiza, akababwira ati umviriza mwebwe mwantu mwamwe, ego ivyo yaco mubitakazamwo umwanya, ariko mugabo ico Data yampamagariye niyi impumyi nkeneye kuyihumura. Namwebwe rero nta kindi atari ico Data yabahamagariye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Rero yaje akoresha iryo jambo naryo rikaza kandi rinatwereka yuko, mu yandi majambo rikaza ritwereka yuko twebwe ukubaho kuri ino si gihamana. Haleluya. Mwene Data, ukubaho kuri ino si wewe si gihamana. Amen. Haleluya. Si gihamana. Ukubaho kwawe Data yaragushizeho. Ukubaho kwawe Data niwe yakwemeye. Ukubaho kwawe kuri ino si Data hari ibikorwa ashaka gukora ukiriho, hakiri kare, hakibona, kubera bugira bwire. Haleluya. Muri Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 5 baratubwira ngo narakubumbira mu nda nari ndakuzi. Umvise? Arakuzi nawe uyu munsi uri kurikumira, umenga si ivy'iwawe, umenga Data niyo gukoresha, umenga Data ntaco yokora ku buzima bwawe, umenga Data wewe ntaco yokubwira hanyuma wembere kugikora. Ariko mugabo nje kukubwira ngo arakuzi, ngo niwe yakubumvye. Haleluya. Ngo kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Haleluya. Yarakurobanuye mwene Data, yari yarakurobanuye. Ukubaho kwa kuri ino si rero, haleluya, sikosa, oya na erreur irimwo, kuko yaravyitondeye. Wowe utaraba mu nda ya mama wawe, wewe yari yaraguhejeje. Kandi si nivyo gusa, ukuza kwa biciye mu nda ya mama wawe hanyuma ukabaho kuri ino si, nukuvuga yarabikoze vyose do A a Z, kuva ku ntango gushika ku iherezo. Hari ibikorwa ashaka kuyikoreramwo. Yesu ashimwe cyane. Rero ukubaho kwawe si hasard, si accident.
haleluya, Imana yarakwifuje, haleluya, Imana yakubumvye neza. Naho wowe uri ngaha muri kino kibanza bakaba bakuvyariye mwibarabara, ariko mugabo nje kukubwira ngo oya sigihamana, ariko mugabo ndashaka ngo ukura amaso kuri ivyo, ariko mugabo uraba maso urabe ku Mana, kubera Imana niyo yakubumvye. Haleluya, ukubaho kwawe si gihamana, Imana yarakwitoreye, Imana yaragutoranije, Imana wewe urishwa y'Imana. Haleluya, yarabihisemwo. Haleluya, iyo ibishaka ni wari kuvuka, iyo ibishaka ni wari kubaho, ariko mugabo nimba warabayeho uyu munsi ukaba uri muzima, wewe urihitamo ry'Imana. Haleluya, abantu bashake bagukumire, abantu bashake bakora ibi na biriya, ariko mugabo wewe ndashaka ngo ubime amatwi. Haleluya, hari igihe dutakaza umwanya ku bitagira akamaro, tugatangura kuraba abariko baratuvuga, abariko baradukritika, abariko baragira iki, ugasanga turiko dutakaza umwanya ku batwanse, ku badukumiriye. Ariko mugabo abo bose ndashaka ngo ubime amatwi, ube uti jewe ndishwa y'Imana. Ndishwa y'Imana. Urishwa y'Imana mwene data. Imana yaraguhisemwo, Imana yaraguhisemwo, yarakwiyumviriye. Wewe weexista kuri ino si, haleluya, kubera Imana yabishatse. Haleluya, yarabishatse. Amen, yarabishatse. Rero Yesu acaraza avuga ngo dukwiye gukora, dukwiye. Iri jambo gukora, iri jambo mu gifaransa bavuze ngo faire, nukuvuga ni jambo d'action, nukuvuga ni jambo, urabyumva, riza rikatubwira ngo wewe wicaye, ibi bikorwa nakubwiye ukora, harageze kuhaguruka ukabikora. Haleluya, harageze yuko uhaguruka ukabikora, ukabikora. Wewe ndakwibukije yuko wewe Imana yakuremye kugira uyikorere. Imana yakuremye kugira uyikorere. Wewe ni waje gutembera kuri ino si, wewe ni waje guherekeza abandi kuri ino si, nk'uko abantu bamwe bibaza yuko ariko bari. Ariko nje kukubwira ngo wewe uri umukozi w'Imana. Haleluya, mbwirira uwo mukozi w'Imana ari impande yawe uti Emma, félicitations umukozi w'Imana. Haleluya, umukozi w'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Haleluya, turabakozi mu murima wa papa. Haleluya, turabakozi mu murima wa papa. Nico gituma rero nta muntu numwe ahamagariwe kwikuramo. Hari igihe usanga abakozi b'Imana abantu babona umenga ni twebwe gusa duhagarara imbere yabo. Oya, haleluya, ariko ndashaka ngo mwene data iri jambo ritahure, wewe kuvukijijwe wacitse umukozi w'Imana. Haleluya, iri jambo ni warihishurirwa, ntuzosubira kwifata uko ushaka, ntuzosubira gufata minenegwe igikorwa c'Imana, ntuzosubira gufata minenegwe ivy'Imana. Kubera iki? Uzotahura yuko jewe ndi umukozi wiwe. Haleluya, ntuzopfa kuzuragenda aho ushaka, ntuzopfa usubiye kuzurafata amagahunda uko wumva ushaka, uko umuyaga ugutwaye, ariko mugabo uzotahura jewe nimba ndi umukozi w'Imana nitwararika ivya data. Haleluya, nitwararika ivya data, ibisigaye ntibindaba, kuko jewe ndiko niruka n'umwanya yampaye wo kuba kuri ino si ukumukorera hakibona, kuko bugira bwire. Haleluya, mbega uratahura ko bugira bwire ga mwene data? Mbega uratahura ko umukozi akora ku murango? Haleluya, mbega uratahura? Ariko mugabo ndakubwiye ngo nimba wizera kuri umukozi w'Imana, haleluya, urakwiye kuvyitwararika, hanyuma ukitwararika icatumye wewe akuzana uyu munsi ukaba uri muzima kuri ino si. Haleluya, ngo dukwiye gukora, haleluya, gukora ibikorwa vy'uwanumye. Haleluya,
ntiyari karavuga avuga wenyene, ariko mugabo yashizemo n'abo badisciple. Hanyuma uyu munsi ni twebwe bariko barabibwira. Haleluya, ngo dukwiye gukora ibikorwa vy'uwadutumye. Haleluya, nje kukubwira umene data, wewe ntiwitumye. Ntiwitumye. Oya, kuko no kubaho ngaha ntacyo wabikoreye. Wabonye wavutse, wabonye ubayeho, wabonye uri muzima, ariko mugabo nta kintu na kimwe wowe wabikoreye, ariko data niwe yaguteretse kuri ino si. Haleluya, mu yandi majambo twebwe turi muri misiyo y'Imana. Haleluya, twebwe turi muri misiyo y'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira mu Banyefesi igice cya 2 umurongo wa 10 ngo kuko turi biremwa vyayo. Wanyumvise? Barasubiye kubishimangira, turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza. Mwumvise? Twaremwe kugira dukore iki? Ibikorwa vyiza. Amen. Nico gituma hariya mission yacu ya 5 ari servir, dukorera abandi, ariko mugabo ugukora kwacu guhagaze kuco papa yashize mu mitima yacu. Haleluya, haleluya. Muyani majambo rero twebwe turi muri mission. Iyo umu ambassadeur bamurungitse ngo wewe uri umuserukizi, urabibona w'Uburundi dufate muri Kenya, uyo nukuvuga agiye muri mission, atari mission yiwe, ariko mugabo agiye muri mission y'igihugu, agiye guserukira igihugu cy'u Burundi. Nukuvuga rero iyo ari muri Kenya ntiyifata uko ashaka, nakora ivyo ashaka. Nico gituma abambasaderi iyo babanomye barabaha cahier de charge, barababwira ngo wewe ugiye muri Kenya, imigenderanire dukeneye kwigenda uku nuko nuko. Urabibona? Nukuvuga hari ivyo bamuha kugira arushirize kubirimbura ko no kuvyitwararika. Mbega mwene data ndakubaza uyu munsi, mbega uratahura kuri muri mission? Ico ni cambere. Mbega uravyitwararika uko bukeye uko bwije? Mbega icimana iri kiravuga ku buzima bwawe ikakubwira ngo gikore, mbega uri kura citwararika? Haleluya, mbega uri kura mbega wahagurutse wacemeye kugikora? Ariko mugabo birababaje ingene abantu batahura yuko ukukurikira Yesu, haleluya, nukuvuga niwe yatuzanye muri mission. Nukuvuga igikorwa twebwe tuza gukora ni igikorwa ciwe. Yesu ashimwe cyane. Twebwe turi abari muri mission kuri ino si. Nukuvuga existence yawe, ukubaho kwawe kuri ino si, inyuma yaho hariho mission. Haleluya. Mbega uyu munsi urazi mission Imana yaguhaye kuri ino si? Mbega uratahura ico gikorwa? Ivyo bikorwa bavuze ngo les œuvres, ibikorwa. Mbega ku munsi urazi ibikorwa Imana iri kiraguhagurutsamo? Ikibabaje nuko abantu bamwe barabizi, ariko mugabo bakaca bicarira ukamenga bazokwamaho, urabibona umwanya uracari hari. Reka ntangorane. Rimwe des fois bakiexcusa no ku Mana, urabibona bakagira ivyitwazo, mana rabikina kiriya. Ariko mugabo nama ndiko ndavuga, nimba hari umuntu yari afise ivyitwazo kandi bifadika, yari wa mupfakazi yitwa Tabita. ujya ari umupfakazi kandi nta vyinshi yari afise, ariko mugabo igikorwa Imana yari yaramuhamagariye. Oya ndakubwiye, ico yaracitwararika ku buryo abantu bose babakene, urabibona bafise impuzu zatabaguritse bose Tabita. Kandi niyidoga
ariko mugabo yagikora mu bugwaneza avuga ati je ndi muri misiyo y'Imana. Ntibihagaze ku bukene mfise, ntibihagaze na jewe ku vyo nshaka kuri papa, ntibihagaze nta kintu na kimwe jewe mpagazeko, ariko jewe umwitwarariko ni ugukora ico data yantumye. Jewe Tabita naho ndi umupfakazi nkaba nkeneye vyinshi ku Mana, na jewe nkaba nkeneye, na jewe nkaba nikwije, ariko ikintu ni kimwe, jewe ivyo nibimpagarika ngo ndabigira ivyitwazo, ariko ico yashize mu buzima bwanje now ndagikora ubu. Mwene data, nje kuguhamagarira ngo ico data yakubwiye nukugikora ubu, nukugikora ubu, nukugikora hakibona, kubera bugira bwire. Haleluya. Tabita amaze gupfa, haleluya, ivyo bikorwa bara ijambo ry'Imana ngo nivyo vyavuze. Haleluya, nivyo vyavuze. Haleluya. Ariko mugabo chambona ingene yabaye rurangiranwa muri ako karere kubw'ibikorwa, les œuvres de Dieu. Haleluya. Iyo wagurutse ugakorera Imana, mwene data aje kukubwira ngo ibikorwa uri kurakora biravuga. Haleluya. Biravuga, biravuga, biravuga. Yesu ashimwe cyane. Biravuga, biravuga. Haleluya. Inyuma ya mission yawe rero, inyuma ya mission ya ufise hariho ibikorwa utegerezwa gushitsa. Hari ibikorwa utegerezwa gushitsa. Hari ibikorwa utegerezwa gushitsa mwene data. Haleluya. Nje kuguhagurutsa uyu munsi, nje kukubwira ngo haguruka. Nje kukubwira ngo nta vyitwazo. Nje kukubwira ngo ico akubwira cose ugikore. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nje kukubwira. Yesu rero acakoresha ururimi rwa timing. Haleluya. Gumwanya aje ashizemwo ikindi kintu. Urayibona, hari gihe twibaza ko twe tuzobaho eternellement. Haleluya. Hari gihe twibaza yuko tuzokwamaho. Hari gihe twibaza yuko tuzokwama dufise inkomezi nk'izo dufise uyu munsi. Abantu benshi nuko babayeho, na rimwe bibaza yuko igihe kanaka ijoro rizoza bitagishoboka yuko bashobora gukora. Haleluya. Ivyo kenshi turavyibagiza, nitubone urgence irimwo mu gukora ico data yaguhamagariye. Haleluya. Ico data yaguhamagariye. Izo ndirimbo ureka kuzandikira iki kandi ari we yaziteretse mu mutima wawe. Eputa izo ndirimbo hamwe wozandika tukazikoresha, harabokira, harabobohoka, harabogirirwa neza n'Uhoraho, harabihebuye bari mu bitaro zokubaka. Eputa uvuga ngo ntiharagera, 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 ntiharagera. Ivyo bitabo utari kurandika uguma witwaza. Eputa ivyo bitabo vyuzuyemo ubuhanga n'ubwiza bw'Imana, vyuzuyemo ubwenge bw'Imana, vyofasha abantu muri ibi na biriya. Ariko mugabo nturi kuravyandika, ariko mugabo uracafise ivyitwazo. Uracafise ivyitwazo. Uracafise ivyitwazo. Uracakwega amaguru ukibaza ngo umwanya uracawufise, ariko nje kukubwira ngo nta mwanya ugifise. Haleluya. Haleluya. Imana yarakubwiye ngo ugire irya ofelina, ariko mugabo wibaza ngo ntiharagera. Ariko mugabo nje kukubwira ngo burya butunzi Imana iri kiraguha bufatanye na kijya gikorwa yari yarakubwiye ukingana gutya, ariko ubugeze ngaha. Ariko mugabo nubu uracaba ngo kame Mana yera abasindashikana muri yaridi kuri konti kame 5 miliyari. Haleluya. Mwene data, ninde akubwiye ko ejo uzobuhari? Ninde akubwiye ko ejo uzoshobora gushikana izo? Ariko mugabo no, ico data yatubwiye turagikora. Hanyuma nkuko Dimanche batwigishije turizera. Haleluya. Tukizera. We ni giki yakubwiye utari kurakora? Yaraguhaye ubutumwa ushira abanaka, ariko gushika n'ubu uracakwega amaguru. Eputa iyo message yayiguhaye mu minsi 40,
ariko gushika n'ubu iyo message nayo uratanga, uraciyumvira muri logique, mbega baza kubibona gute, mbega biza gukoreka gute, mbega. Haleluya. Ariko je kukubwira ngo mwene data, haguruka hakibona, kuko mwibuke yuko tuzohanda compte à Dieu, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Erega umuntu yavuye mission aratanga raporo. Mbega wari ubizi ko uzotanga raporo? Hewe uzotanga raporo, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ngo ibanga urumva, ngo ibana ngo je ngo vyaciye bincanganirako vya bindi vyose. Oya, nta vyitwazo. Uyu munsi nje kukubwira ngo harageze kuhaguruka. Nta vyitwazo, nje kukubwira ngo ico yashize ku mutima wawe haguruka ugikora. Yarakubwiye ico ukora, ariko buri kurakoranya abana bariya ubakonvenka kuko Imana yashize mu mutima wawe, hanyuma biriko biragucereza kuko bona niba ariko baravyumva, kuko wewe niwe wahawe iyo conviction. Ariko mugabo urindiriye kugendera mu kigwi, mu kibisi, ariko mugabo nje kukubwira ngo bariko baragucereza kubera igikorwa guhamagariye gukora ni wewe d'abord. Imana yaragurukije Mose, imuhagurutsa ari wenyene, kandi ico gihe Mose yavuga ngo sinze kuvuga, yo ndabegeya, no Mana ntibirakwira, oya Mana yo ndacake ebona. Ariko mugabo ndabona Mose mu gihe yemeye gusa, Imana yamuhaye ba Aroni. Haleluya, mushoboza. Nje kukubwira ngo abaguherekeza muri ico gikorwa, nje kukubwira ngo si ubarondera, wewe haguruka gusa, Imana urabe ingene bibagushira ku nzira. Haleluya. Kumbure uriko wegera utariwe, ariko mugabo Imana yo izi aho ishaka kugushikana, izokwekereza abavre. Ariko mugabo uyu mwanya haguruka wenyene. Haguruka wenyene. Hari n'igihe batazokwemera, mwene data. Hari n'igihe ico ciyumviro Imana yateretse muri wewe, hari n'igihe bazogikubita ishoti. Nuzoca utangura ngo bango cengo bariko barangwanya. Urabibona hari abagihe nyene abakristo nyene usanga nyene bariko baravuga utuntu nk'utwo, bariko barangwanya ngo je ngo munsengere ngo ndi mu bigeragezo. Urabibona? None ninde yakubwiye kuja kubabwira? None ni wari kwihagurukira hanyuma ukizigira Imana, hanyuma yo nyene iraza bazogutumbereza ko, kuko ku nzira yawe, kuri destine yawe hari abantu Imana yashize ku nzira zawe. Haleluya. Amen. Nuceregwe kubera bugiye kwira. Imana rero Yesu arakanguriye aba disciple, arabakanguye bwabundi ega nukuri kuko bugiye kwira. Yesu yavuze aya majambo hasigaye simwa kugira abambwe ku musaraba apfe. Haleluya. Yari karavuga igikorwa kigiye kuba ku buzima bwiwe, ariko mugabo kandi yongera atanga na message kuri aba badisiba bati namwebwe bugiye kwira. Ukwira no kuvuga iki? Nigihe utagishobora gukora. Hari igihe abajene baba bagifise inkomezi, bibaza yuko bazozamana. Yo pole sana. Hari igihe nawe uzoca bugufi ukatangura kuvuga uti bya bindi nahora nshobora navyo ngishobora. None wibaza ngo ubugenda bwira na wewe ku buzima bwiwawe. Wewe ukiri muto wibaza yuko ubuto bwawe wobukoresha ibindi bipfuye, ibindi muri gahunda zawe, urabibona mu maplan yawe, ariko mugabo uri kuhindukirira Imana uvuga ngo ndafise umwanya. Yo ndakubwiye ngo pole sana nimba uciyumvira gutyo, ariko je kukubwira ngo kora ugifise izo nkomezi, kubera ntuzi ryari buzokwira ku buzima bwawe. Haleluya. Ibi ndashanga uvyitwararike. Umenga uracafise umwanya, ugumurindiriye
uguma uvyiyumvira ko ariko mugabo ntaco uri kurabikorera. Haleluya. Kora, haguruka, kora ico yashize ku mutima wawe, nico nyene gikora. Haleluya. Yesu yakoreye mu mwanya igikorwa ciwe, nico gituma yagize impact mubona yakoze. Pourtant si imyaka niyamaze imyaka myinshi. Haleluya. Mwene data je kukugira ngo igikuru sugutaha sugupfa, ariko igikuru nugukora ico data yaguhamagariye. Haleluya. Nomara umwaka umwe nkaca ngenda, ariko mugabo uyo mwaka umwe nkaba naramaximije ico yampamagariye gukora. Haleluya. Nkasumba umuntu amaze imyaka 20 mugabo acicaye akirimbura ku vy'Imana mugabo ataca ariko arabikorera. Agaciro kawe gahagaze mu guhaguruka ugakora ico Imana iguhamagariye gukora kuri nosi. Haleluya. Agaciro kawe sukubaka ibizu n'amagorofa n'ibiki, twese turabikeneye, ariko mugabo nje kukubwira ngo ivyo sivyo biguha agaciro kuri nosi. Valeur y'umuntu nigihe avuga ngo yes, ndi muri mission, nkora integerezwa gukora ibikorwa vy'uwampamagaye, vy'uwantumye muri nosi. Mbega ndiko ndabikora, ivyo nivyo biza kuma agaciro. Yes ashimwe cyane. Abantu kwisi bakoze impact ikomeye n'abantu batahuye gukoresha umwanya wabo kuri nosi. Mbega umwanya wowe ubona gute? Mbega wowe ivy'Imana ikiraguhamagarira, mbega wowe uri kubibona gute? Uri kubibona ari ivyo uzokora mu myaka 10, canke uri kubibona ari ibinyene uyu mwanya nyene kubikora kugira ubishitse? Ariko uyu munsi nje kubwira ngo iki si igihe cyo gufyinata, iki si igihe cyo gutakaza umwanya. Reka urangiza uno mwaka mwene data ndaguhamagariye, nihagira ikintu na kimwe kigusamaza, nihagira ikintu na kimwe kikujana muri ibi na biriya, nihagira ikintu na kimwe, ariko mugabo itwararike mission, itwararike igikorwa Imana yaguhamagariye. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka rero tuja mu mwanya muja kurangiza, ndashaka baduhe kino gicapo. Okay. Page 13. Hari gihe abantu tuba turiko turavuga ibi bintu nk'ibi, rimwe na rimwe ugasanga baguma bati erega oya kameme jewe ndaciyumvira ndacagira iki, bakibaza ngo baracafise umwanya. Ariko mugabo ngira duhagarare kuri iki gicapo kugira vy'ukuri ebana mpwemu yera ya alert umutima wawe wumve yuko atamwanya ugisigaranye. Mwene data nje kugira ngo nta mwanya ugisigaranye. Oya vy'ukuri nta mwanya uhari, kuko wewe ukubaho kwawe nta myaka uzobaho, ariko ni data yizi. Haleluya. Ni data ayizi. Rero aha tugiye kugereranya, hari abahinga babikoze, baragereranya imyaka umuntu yobaho aramvye. Muri Zaburi ya 90 niho babitubwira ku murongo wa 10 na 12 batubwira ngo iminsi y'imyaka yacu ni 70. Ngo canke naho kubw'intege nyinshi, mwumvise? Kubw'umuntu yebana yaramvye nyara kagira intege nyinshi, yoshika kuri 80. Yamara, oh haleluya, nuburuhe numubabaro, ngo kuko ihera vuba, natwe tukaba tugurutse. Umurongo wa 12 ngo twigishe guharura iminsi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge. Mwene data turakwiye guharura iminsi yawe. Haleluya. Uyu mwanditsi wa Zaburi, iyi Zaburi bavuga ko yanditswe na Mose, nukuvuga uyu mwanditsi agereranyije umuntu yagiriwe ubuntu akaramba. Mwumvise? Agereranyije uwo muntu uwa rero ngo waramvye ngo afise ngo 70, ngo naho ngo kubw'intege nyinshi afise 80. Abo rero nabaramvye. Haleluya.
uyu yabivuze haciye imyaka. Amen. Rero ngiye gukoresha kino gicapo tugereranya iyi myaka 70 tuyigereranya n'amasaha 28 y'umunsi. Nashatse yuko nababandi bagikwega amaguru babone yuko atamwanya vy'ukuri ukihari ugusamazwa n'ibi na biriya, ukwiye kwitwararika ibikorwa vya data. Aha rero baratubwira, batanguriye ku bafise imyaka 20. Abafise imyaka 20, Yesu ashimwe. Abari ngaha haleluya, Yesu ashimwe. Ngira ndakubwire ngo tugereranyije n'amasaha 28 ugeze saa 5:08. Ni wirabe maze wiyevaliwe. Haleluya. Ufise imyaka 20 ageze saa 5:08. None wazindutse ku kazi babandi batonda saa 1:30 ugeze saa 5 biba bitanguye gute? Utanguye kuraba midirageze suko none kufise imyaka 20 ukavuga ngo ndacafise ubuzima. Oya, umwanya uracaye hari. None ubona ukihari ugeze saa 5. Ubona ukihari ugeze saa 5. Kandi ngirana nakubwire ngo hariho abijoro rigarukira kuri 1h du matin. Urabibona? Hari abashika saa 1 z'igitondo ijoro ryabo rikaba rigeze. Kuko ukubaho kwacu twabivuze, uravyumva, si twebwe tukugena ariko ni Imana yakugenye. Nukuvuga rero hariho abazozima batarashikana saa 5. Suko none ubwo busiko buzima bumeze bwa misi yose. Angaha bahereye ku myaka 20. Haleluya, ku myaka 25 babandi babashushe rero iyi myaka vraiment abantu urahita abantu bose bakakura. Abantu bose bakagati umuyabaga niko babita abayabaga bakwije condition. Ariko mugabo muyabaga uri hano muri kino kibanza ndagutangarije ugeze saa 6:25. Vraiment wewe nyene uziriraba, wewe nyene ucushira ka alerte mu mutima wawe. Umve ugeze rero ku myaka 30. Myaka 30 saa 7 twageze muri après-midi. Umva saa 7:25. Umvise? None ni umve deja igice cy'umunsi ko cagiye. Okay. None kubera kurindiriye. Ndashaka wiyevaliwe umumu wese azararaba imyaka agezemo. Wenyene acayiha, urabibona? Wewe nyene ucugereranya amasaha ugezeko. Kuko ivyo mwene data nshaka kukubwira ngo igihe ni wavyiyumvira ko vy'ukuri uzotahura ko atamanya ugisigaranye. Uzotahura ko atamwanya wo gutakaza ubu. Uzotahura yuko harageze yuko nitwararika ibikorwa vy'uwantumye. Bandanya. Imyaka 35 saa 9 ibura umunota umwe. Haleluya. Saa 9 ibura umunota umwe. Murambonera 40 ikorosi rya 40. Hasigaye isaha imwe kugira abakozi ba leta bagodoke. Saa 10:16. Wewe nyene uca wihinyisha, wewe nyene uzurihinyisha. Imyaka 45. Vraiment bagodotse. Saa 11:43. Saa 11:43. Aya masaha ku bantu bazindutse bagakora abari umwanya bumva ebana sibo babona barashikiriye igitanda nuko bimeze. Nuko bisigura yuko buba bwije nyene haba hegereje ijoro. Tubandanye ikorosi rya 50. Yesu ashimwe. Aba 50. Haleluya. Abi imyaka 50. 18h50 vraiment. Buba bwije. Haleluya.
amatara aba yacanywe, imiduga mu mabarabara iba yamaze kwatsa amatara. Haleluya. Ni ukuvuga se fini. Haleluya. Bugira nyine bwamaze kwira. 55 ans. 20 heures. 8. Yo. Haleluya. Haleluya. 60 ans. Myaka 60 bageze saa 4:11. Wa undi akukurutse ubu ndakwibukije yuko ugeze saa 4:11. Ariko mugabe ikiryoshe ukukurutse mu maso y'abantu, ariko nukukurutse mu Mana. Naho hasigaye amasaha amwe amakeyi, ariko mugabo nje kukubwira ngo aya masaha no yakoramwo ico data ari karambwira. Haleluya. Nogira impact, kandi ivyo nivyo data ashaka. Niwe yatumye ugera kuri 60. Rero nco gituma atari kuvuga ngo je ngo ndashaje. Urazi ko hariho n'abantu babwira Imana yuko bashaje. Mu maso ya urashaje, ariko mu maso y'Imana ntushaje. Kuko igikorwa nimba kubwiye igikorwa nuko aguha n'inkomezi, nuko aguha n'ubushobozi, bakakubona bakavuga ati mbega ujya muntu, mbega kubera ikarushiriza gukorera Imana. Nuko twebwe misiyo y'Imana nirangira tanke tutavuye muri buno buzima. Yesu ashimwe cyane. 70 busa nuko minwi agasunuzo hariho abarenze minwi rero. Haleluya. Ariko bene data, ibi bintu turiko turavuga vy'ukuri ndashaka ko bigukangura. Vy'ukuri ndashaka yuko koko uvyiyumvirako. Mbega wewe wibaza yuko usigaje imyaka ingana gute imbere yawe? Mbega wewe wibaza yuko usigaje imyaka ingahe yo gukorera Imana? Ntayuzi. Imana niyizi. Rero nico gituma jewe nimba rero ntayizi, nukuvuga ico ambwiye nkora ndagikora ubu. Yesu ashimwe. Ndagikora ubu. Ngwino bene data, va muri ibi bidafise akamaro, va muri ibi na biriya bidutwara umwanya. Ndabahamagariye nimuhaguruke, duhaguruke twese dukorere Imana ubu. Yesu ashimwe. Apanejo ivyejo niyahadushikana tuzobikora, ariko ico nkeneye gukora uyu munsi ndacitwararika kandi ndagikora neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ngiye amaja kurangiza nibaza ko mu buhinga bwa ariya byabagoye kwera. Okay, très bien. Ngiye kurangiza rero. Icambere nk'impanuro ngomba kuguha. Vy'ukuri twumvise yuko turi muri mission kuri inosi. Nukuri ndagutumiriye 2025 fata umuvuduko kurushiriza kwikonekta kuri uyu yakuzanye muri mission. Nibikunda kuko niwe agenda arambwira ngo giriki. Mugihe ni deconnexe nawe nkaja kure, nukuvuga jewe nza gukoreshwa n'ikindi, nza gukoreshwa n'ibindi. Rero nico gituma ndabatumiriye, nimba koko twizera yuko turi muri mission y'Imana, turushirize kwegereye Imana. Ndaguhamagariye kwegera Imana. Kwegera Imana sivyo mu misi 40 gusa, ariko kwegera Imana nibihe vya misi yose. Kubera iki? Kubera umwitwarariko wanje nuko ntahusha ico yamamagariye, nuko ntahusha ico ari karambwira uyu munsi. Yesu yari guhusha ntakora igikorwa kuko yasamajwe n'ibi na biriya, agahusha igikorwa cyo guhumura ijya mpumyi. Ariko mugabo kubera yari connecte, kubera yarafitaniye imigenderanire ya misi yose na data, nico gituma ageze imbere y'ujya mpumyi we yabonye igikorwa, yabonye mission Imana imuhamagariye ati garagaza
garagaza ibikorwa vya data, garagaza ibikorwa vya data. Haleluya. Ariko mugabo ntibikunda ko nshobora kubigaragaza mu gihe ntarushiriza kwegera iyi Mana. Ndagutumiriye, fata umuvuduko. Ndabizi yuko kino gihe isi ifise ibintu byinshi bidusamaza, ariko mugabo nje kukubwira ngo ntiwemere ikigusamaza kikujana kure no kunywana na data. Data niwe atubwira, data niwe atubwira igikorwa, data niwe aduha cahier de charge, data niwe abandanya atubwira. No kuvuga rero turabikeneye misi yose, haleluya. Ikigira kabiri icyo ushoboye gukora uyu munsi gikore, haleluya. Hari ingwara abantu bagwaye y'ukwama bahoporta bajana ejo, nzobikora ejo, ndindiriye iki, nzogikora ejo. Urumva bukeye ahageze ngo yango ntaco, ngo turacafise umwanya, nzogikora ejo. Ageze hirya yejo, nzogikora ejo. No kuvuga hariho ingwara urabibona yo kuguma uprocrastina, ugumusubiza, haleluya. Ariko mugabo ukibagira yuko urushinge rubandanya rugenda, rubandanya rugenda, hanyuma igihe kimwe urashobora kwirotruva bwamaze kwira, kuko uwakuzanye muri mission ni wakubwira ngo mission irahagaze. Haleluya, haleluya. Umuambasaderi wamurungitse mu gihugu mission abazi yuko un jour hari mission izohagarara, kandi siwe yabideterminye, ariko mugabo uwamurungitse niwe yabideterminye. Mbega uratahura yuko kubaho ngaha kuri ino si, mbega uratahura yuko ufise iminsi iharuwe data yashinze, mbega urayitahura, haleluya. Mbega urabitahura ivyo, si uvyigenera, si uva ngo Mana ngo ndindira ngo oya, ya mission yarangiye, kuko yarabishinze utarabaho, yarabishinze. Mbega ivyo urabitahura. Ariko mugabo ico ndaguhamagariye uyu munsi ugikore uyu munsi nyene. Ico ariko arakubwira ngo ugikore, ndashaka ngo ugikore uyu munsi, haleluya. Muri Jacques, muri Yakobo igice ca 4 umurongo wa 13 niho batubwira ngo mwebwe ngo muvuga ngo uyu munsi canke ejo ngo tuzogenda mu kindi gisagara, haleluya, ngo tuzomara y'umwaka, ngo haleluya, ngo tuzomara y'umwaka, ngo tuzokora amafere, ngo tuzoronka ibi na biriya, haleluya. Ava ngo mwebwe nimuzi yuko ubuzima ari vapeur, niko batubwira muri Yakobo 13 na 14. Vapeur, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Nk'umuyaga. Nigiki wibaza yuko uzokora ejo, wowe ukibaza ngo uzohashika, ariko mugabo kandi wari gukikora uyu munsi. Ariko ndagutumiriye ntutakaza umwanya. Imana yaguhaye message ubwira umuntu, genda uyimubwire, kuko iyo message irashobora kumukiza kubwa situation arimo uyu munsi. Ariko hamwe woyitevya urashobora gusanga vyabaye nabi, kandi wewe wari wagizwe igikoresho cyo gukiza ujya muntu. No gukora uyu munsi, amen. Ikigira gatatu akaba ari cyo canyuma, nihagira ikintu na kimwe kizana ama excuse, ivyitwazo. Abantu bafise ivyitwazo, ariko mugabo navuze nimba hari umuntu yogira ivyitwazo bikwiriye ni Tabita wa mufakazi. Yohagarara kuri ibi na biriya, afise vyinshi yohagararako, mu kureka kwitaba icimana ikiramubwira, mu kureka gukora icimana ikiramubwira. Ariko mugabo nta excuse yihaye, ngo ni kubera ari umufakazi, ngo ni kubera kenye, ngo ni kubera ibi na biriya vyose ashobora guhagarara ko yarabuze, kandi ariko arasengera kumbure. Ariko mugabo Imana yamubwiye ngo shonera aba bantu bakenye, bashonera ibitenge vyatabaguritse, bashonera izi mpuzu ziko ziratabagurika, haleluya. Nukuvuga yari misi Imana yamuhaye, na excuse yamuhaye. Mbega nibihe vyitwazo uri kuritwaza? Ngo uri busy, n'est-ce pas? Mana ndi busy. Okay, uri busy kubwiwe, uri busy canke kubwawe? Ndashaka kubirimbureko. Gwe bana ngo afere ngo zaradutwaye bana, afere ngo bana ngo bana pastor muradusengera ngo bana ngo nukuri ngo bana ngo afere zaradutwaye.
uri muri afere z'Imana cyangwa uri afere. Haleluya. Ariko mugabo ntiwibagiye ko hariho n'ibindi Imana iriko irakubwira, ariko mugabo uguma uvyirengagiza kubw'impamvu za afere. Ariko mugabo nje kukubwira ngo hakibona, kubera bugira bwire, bugira bwire, bugira bwire, bugira bwire. Haleluya. Ndarangije muri Yohana 17 umurongo wa 4. Uyu ni Yesu yari karavuga, yari yarangije igikogwa ciwe, aravuga ngo nagushimagije mw'isi, nagushimagije mw'isi, nsozereye igikogwa wampaye gukora. Wow, haleluya. Aya majambo nukuvuga ari fier. Haleluya. Mbega hamwe Imana yakubwira ngo ubunyene ifilimi irizinze uyu munsi, mbega wovuga ngo wovuga nkuko Yesu avuze. Haleluya. Ku buzima bwawe ukavuga ngo ndi fier, ukuba muri ino si sinicuza, ariko mugabo ndi fier, naragushimagije muri ino si. Haleluya. Naragushize hejuru muri ino si bihagaze ku co wamaye, kuko jewe wari warangize umuco nkiri muri ino si, none Mana ndagushimagije. Haleluya. Nsozereye igikogwa wampaye. Ako kantu kararyoshe. Ndakakwifurije. Ndakakwifurije. Haleluya. Birababaje igihe kimwe uja mu mahogre kavuga ngo ngiyoba, hamwe bosubiza inyuma, hamwe nk'abakansubiza inyuma nkakujya nka wa mugabo yafashe haleluya ijya saha kandi umwanya ubandanya ugenda. Haleluya. Ukwicuza birababaje ku bana b'Imana, mwene data, birababaje. Kandi Imana yari yaraguhaye umwanya, Imana yari yaraguhaye ibikwiriye. Mbega ni igiki urindiriye? Ariko uyu munsi ndashaka ngo uzovuga aya majambo, ariko mugabo abazoyavuga n'abantu bavuze ngo ndavyemeye. Yes, c'est maintenant. Yes, nditavye vya muhamagaro, kubera ko uwo muhamagaro uri kurawuzivya, kubera ko ugumiza muri wewe. Erega uwo muhamagaro si uwiwawe, ni kugira ukorere abandi, ni kugira ukorere ishengero, ni kugira ukorere umubiri wa Kristo. Kubera izo ngabire uri kurazicarika. Haleluya. Motife ngo ntaco barambwira, urindiriye ikindi kihe bakubwira, kandi data yaravuze. Urindiriye bande? Kandi data atawumuvuguruza. Haleluya. Urindiriye iki? Ariko mugabo iyo ngabire si iwawe, iyo ngabire ni ya twebwe, yacu duhomvya, yacu duhomvya. Ariko mugabo uyu munsi haguruka, koresha Imana yashize muri wewe, koresha iyo ngabire, koresha, haguruka ukora ico yakubwiye uyu munsi, kubera uyu munsi haracabona, ariko ntuzi ko ejo hazoba hakibona, ejo harashobora kwira. Haleluya.